Hello everybody, turabarabukije mwese. Twizere ko meze neza vana muherereye. Aha turi ni Gitega mwese murahabona. Turi kuri Musée National de Gitega. Twaje kugira bashobore kudusigurira byinshi kubijanye na kahise ku Burundi cyane nakaranga ku Burundi. Abajene turi benshi, turugwaruka ni rwinshi. Turakeneye kumva ingene abakera bari babayeho, ingene igisoda ca kera cari kimeze, sivyo bintu nk'ivyo. Aha ntahandi twobisanga atari ngaha. Baraza kudusigurira bimwe muri byinshi biri ngaha batubwire, turaza kubaza mbega imizi yatanguye ryari, ivyo vyose muraza kuvyumva. So mudukurikire tugende. Nitwa Nyonzima Jean Bosco, nkaba ndumushinguzi wa kino kigo kiratiro ry'akaranga k'Igitega. Ego nkaba agenda kirongoye mwino misi. Ego murakoze kutwidondora. Ikibazo canje ca mbere ndagomba kumenya ngo iyi mize yatanguye ryari, yabayeho ryari? Murakoze cyane. Iyi mize yubatswe n'ababirigi, ku ntwaro y'ababirigi nibo bakoloni ba kabiri, hari 1947. Hama mu 1955 niho umwami w'ububirigi Baudouin yaza kuyishikiriza umwami Mwambutsa wa kane Bangiricenge. Harimo n'izindi nyubakwa, harimo ikirimba, harimo ibiro by'umwami, n'izindi inyubakwa zafasha umwami kugira ngo abandanye arangura imirimo yiwe myiza. Hama rero mu 1956 haciye haba umwaka wo kuja kurondera ibikoresho dufise ngaha tubitse dushinguye mu gihugu cose. Ivyo byose kandi byakozwe n'abo babiri n'abazungu n'ababirigi. Hama rero umwaka w'1957 ikaba ariho batanguye kwakira ingenzi, niho musi no mwaka cyatanguye kwakira ingenzi ngaha gushika no munsi. Nkurikije ibyo muhejeje kutubwira, no kuvuga yuko ababirigi barafise impact nini kuri iki kigo, kuko urumva ko ari nabo bafashije kurondera ibintu byose bishinguye ngaha cyane gose. Barafise uruhara runini yinya, nibo bayubatse. Hanyuma barondera ibikoresho, n'ibikoresho kama Burundi yakoresheje kugira ngo umurundi ntazebagire yavuye. Ni cirore, ni shure, ni cirore cy'umurundi kugira ngo umurundi yibone nawe iyo yavuye nico yamaze. Kuko uno munsi bari bazi yuko isi hinduka, isi gumihinduka, uko isi hinduka niko ibintu bihinduka, n'imico igatituka y'igihugu. Rero bagize bati n'imico y'abarundi ntigatituke, reka turondere ikigo kizoha cigishirizamo iyo mico, urwaruka ruzohora ruhaca rwiyibutsa Uburundi kama, Uburundi bwabo kama uko buri ngaha muri mize iratiro ry'akaranga k'igihugu. Naho turabona ukuntu nk'aba inzu kama y'ikirundi, inzu kama y'ikirundi ni mwe navuga ibya kera n'ivy'ubu kenshi, mugabo icyumviro kiguma ari cyakindi, inzu iguma ari inzu kama y'ikirundi. Ariko n'abaciriyemo inzu kama y'ikirundi yari ikozwe mu bwatsi, ngira ngo n'ibiti bimwe bimwe, ariko nivyo ari ivyatsi vyari byo byose.
oya ntibyaba ari ivyatsi ivyo byose hariho ivyatsi vyabigenewe kubaka amazu ubu ndibaza sinibaza ko bikihari kubera murabona n'abantu baragwiriye baramaze konona ibidukikije rero ata amatafari ari bwaboneke cyangwa amabati ubwo abantu bari babayeho iyi rero baca batwereka ku kirimba c'umwami Palais Royal kera ukuntu ubuzima nabwo bwari bwifashe mu mihana mu kibano mu ngo iwacu ibwami ego. Iyi mize irimo ibikoresho abarundi bakoresha kera, harimo inkuru za kera zerekeye abarundi n'uburundi. Ivyo bikoresho bimaze imyaka myinshi ngaha, mbega ntibyoshika bikononekara ugasanga byatanguye gusaza? Oya, ibi bikoresho mumva ko bihamaze iminsi myinshi cyane. Nabivuze nti uko amajambere yongera niko n'ubuzima buhinduka. Uno munsi uravye abantu nk'umuntu afite imyaka 70-80 uko yarabayeho kera siko uno munsi siko abibona. Uno munsi amajambere atera yiyongera. Rero kugira ngo bimare iminsi myinshi turafise ubuhinga bwo kubibikamo kugira ngo ntibishobore kononekara, kuko murumva nk'ibi bihamaze imyaka hafi 78 kandi ntaco biraba. Turabirinda inkungugu, tukabirinda umuco kw'abantu kandi bashaka kugenda babikora, kuko kirazira ko babandanya babikora kuko abantu barafise mu minwe ahasi heza. Rero babandanya babikora ko bariko babishira ko ibintu bishobora gutuma bitaramba. Rero aha tubishinguye ku buhinga budasanzwe. Hariho ubuhinga mpuzamakungu bwo kubishingura n'imyaka 1000 bikaguma biri ngaha kugira ngo urwaruka ruzokwame ruhaca imyaka yose rwiyibutsa kahise k'igihugu cyabo. Ni ishusho, ni statue itwibutsa urwego rw'ubucamanza. Urwego rw'ubucamanza kera mbega bagwifashe gute, mbega bacimanza gute, mbere yuko turonka aya masentare moderne, aya matribunal. Twamye dufise amatribunal na twebwe ya kera. No kuvuga imanza zamyeho ntizije vuba, abacamanza bamyeho. None muri ko muraba igihe mu maze ngaha ingenzi nziza yego abari abantu bameze gute, haba mu banyamahanga canke mu barundi bo ngaha? Mbega akenshi usanga ari abanyamahanga canke n'abarundi nyene? Murakoze cyane ku ico kibazo. Ku ngenzi nziza ahanini haza ingenzi ziva ku isi yose, ziva mu mihingo ine yose igize isi, harimo n'abarundi. Rero twihweje neza mu barundi abaza ari benshi, ibitigiri vyerekana abana benshi, urwaruka. Mugabo turavye mu banyamahanga nabo ibitigiri biza ubwa mbere tubona abakuze. Bumva abakuze n'abanyamahanga, urwaruka n'abarundi. Twe rero kubona urwaruka ariko ruza ngaha ni avantage, tuvyungukiramo cyane kuko urwaruka nyene nirwo rukeneye kumenya kahise kago kugira ngo kuko urwaruka nyene uko ari rwinshi nirwo ruhanahana, nirwo rufise ukuntu rubika. Donc muca mwumva yuko bizoca bimara iminsi myinshi cyane. Mu kinyamazuru novuga ngo ni pérennisation et transmission de la culture et des valeurs, kubera ubwo rwaruka ubwo niko ruzoramba, nibwo Burundi bw'ejo. Natwe rero nanabivuze nti cyo gituma dukora n'amashuri cyane, duhimiriza urwaruka cyane guhurumbira iki kigo, kuko nibwo Burundi bw'ejo. Rero urwaruka ruhara ari rwinshi, ni imico n'imigenzo bica biramba bikamara igihugu ntibitituka hakiri kare. Yego, aha ni ku ruhimbi, ku ruhimbi rw'umwami, ku ruhimbi rw'umwami, ku ruhimbi umuhaganwa. Uruhimbi burya twavuga tuti hariho ububati kera, hariho abantu benshi. Donc nivyo twokwitiranya n'akabati. Hariho abantu benshi uno munsi batacibuka ivyansi. Mbega abantu ko bakama bagaterera, mbega bayanywesha iki ko atabikombe byawe bwaboneke.
barakoresha ivyansi canke ivyakunze hanyuma abana nabo bagakoresha inkongoro. Abarundi benshi ntibazi inkongoro ico arico, barayumva bibero traditionnel. Bibero kare kabakuzi amata, kabakuzi amata ku bana hama umwana akanwa agaca koza n'umutsima. Voilà. Mbega ayo mata yava he? Barakoresha igisabo, kini gisabo ati nta hoteli ingata gateretse igisabo hanyuma bagakiranura amata n'amavuta. Mbega ubu bisabo biracabaho navyo muramuja kubirondera? Ibisabo duhora tubirondera mugabo ubu biriko birazimangana kubera amajambere tuguma tugendamo, naho byahora ubu basigaye bakoresha ibibido mu guterera. Wumva ko akaranga kariko kazimangana ku buryo utoba ukibironka, biriko birazimangana mu gihugu. Kuruhimbi iyi ni mashini urusyo. Ukuntu umurundi wenyene yashobora kwiyumvira agakora imashini ishobora kumufasha kugira ngo aronke ifu, kuko izi ni intete kama n'amasaka. Imbere yuko turonka ingano, ibigori n'uburo, hatanguye amasaka. Umurundi rero yariyumvira ati none jewe aya masaka nzoyahekenya canke nzogira gute? Yateza guteka umutwe akiyumvira ikintu gishobora kumufasha kugira ngo aronke ifu acumbe. Adatetse umutwe ninde ariko bimufasha? Oya, ni imashini rero. Kandi icyumviro kiri hehe? Uwusyeye ku mashini zizimwa mazutu n'umuyaga nkuba n'uwusyeye ngaha mwese muronka ifu rimwe kandi rinoze cyo kimwe. Umva icyumviro ni kimwe, ifu n'ifu nyene. None uru rusyo kumbona ari amabuye, navyo amabuye kumenga ari ukuntu ameze aconze neza, barayaconga canke baritora rimeze uko nyene? Aya mabuye hariho imisozi baja kuyaronderamo. Si amabuye ayo ariyo yose. Urabona ko ari ibuye rifise rimeze nk'icuma. Novuga ko ari ibuye ry'icuma nyene kuko ibuye ridashobora kuvunguka. Numva ko ari ibuye ridasanzwe. Kwiyumvira rero ayo mabuye naho bayakura, naho hari ikibazo kuko ntari mu Burundi bwose. Oya, aya ino muri Kirimiro Igitega bazita insyo za Murigwe. Insyo za Murigwe. Insyo za Murigwe. Murigwe n'ahantu aho hirya muri zone Mubuga komine Gitega hari umusozi urimo aya mabuye gusa. Amabuye ameze nk'uko amabuye nyene avamwo insyo. Nta handi hantu ushaka gukura izo nsyo za Murigwe. Insyo atari ngahe Murigwe. Kenshi ziva imurigwe n'amabuye baconga. N'amabuye baconga bakaconga neza bakayaha forume nyene uko nyene mubona urusyo rumeze. Yego. None hajya kera yo hagize gusya. Yego. Kujya tora twumva ati abakenyezi canke abakobwa nibemerewe kuvuza ingoma. Aha ku rusyo hasi abakobwa canke abigeme canke abagore, abagabo bari bafite uruhusha rwo gusya. Dusanzwe kera uko byari bimeze, hariho ibikorwa vyiharije abagabo n'ibindi vyiharije abigeme. Cyane cyane mu bikorwa vyiharije abigeme harimo gusya, harimo guterera. Nico gituma babita abana rugo. Abana rugo bari bajejwe ibikorwa byo muhira. Hamwe n'ibindi rero byabijejwe by'abagabo, guhiga, kuja kugwana ku rugamba, kuvuza ingoma. Ivyo nta bigeme babishiramo, byabari by'abagabo gusa. Novuga ibikorwa by'inguvu nyinshi. Yego, iki rero cyari igikorwa c'abigeme, abapfasoni n'abigeme. Nta muhungu yasya, oya carazira. Abahungu baba bari kuragira inka gutyo. Murakoze. Iyo muri ngaha nibihe bihe ingenzi ziza cyane n'ibindi bihe ingenzi zitasanga zitariko ziraboneka? Yego, hariho ibihe singaha gusa. Ni mu bijanye n'ingenzi, ibigo vyakira ingenzi. Ibihe twese turabisangiye. Ibihe bikuru vyakira ingenzi ni muci. Hajya akazuba kaka, imvura yaheze, muri vacances niko novuga, mu buruhuko. Kuko hajya naciye nsanga isi yose tumeze cyo kimwe, natwe turonse uburuhuko ino hose usanga mu bihugu hose bakubwira ngo natwe turi mu buruhuko.
ugaca usanga rero ingenzi zije gutembera mu buruhuko ni mu kwindwi cyane cyane no mu kwezi k'umunani niyo mezi y'ingenzi mu kwa gatandatu tuba dutanguye kuronka ingenzi z'abanyeshure zigira ama voyage d'études bava ku mashuri atandukanye y'igihugu cyose kugira mu kwezi kw'icenda ingenzi ziba zihagaze mu kwezi kw'icenda kugira mu kw'icumi na kabiri haza kamwe mu kw'icumi na kabiri naho nyene kubera vacances ziba zisubire kandi zigatangura aho turabona n'abadiaspora batanguye kuza kamwe baragaruka kandi kwigira Noel no na Bonane umva bazanwa n'imisi mikuru bazanwa n'ibihe bagaca baprofitiramo gutembera kuzunguka igihugu cyose hamwe no mu bihe vya Pasika rero no mu bihe vya Pasika ingenzi zirakunda kuza ahanini n'ivyo bihe bitatu mu mwaka bikunda kutuzanira ingenzi ngaha iyi ni intamba y'intore kama intore bitwibutsa ubutwari kama bw'ingabo zacu kama z'abarundi yari la danse qui incarne la vaillance voilà nibo bari ingabo z'ikirundi les guerriers traditionnels voilà tubavuye ku rugamba ngo baca biyereka umwami mu kwigena intsinzi yego murakoze iyo muba muri ngaha iki kigo kiri ngaha kiba gifise intumbero gifise ku gihugu kugaruka kw'igihugu cyane no kuri histoire y'igihugu nize ntambamye muhura nazo kugira ngo zibabuze gushika ku ntumbero yanyu nizo ntambamye zoba zihari intambamye dufise kugira ngo dushike ku ntumbero donc intambamye muhura nazo zigatuma mudashika ku ntumbero yanyu n'ingoga canke vyihuse ubwa mbere iki gihugu ni iki gihugu turafise ingenzi zikigendera kandi zikariha amahera mvaho n'igihugu kirahungukira intambamyi rero dukunda kuronka kugira ngo dushike ku ntumbero navuga ko ari intambamyi zijanye n'ibihe by'isi intambamyi zijanye n'ibihe by'isi zishobora gutuma ingenzi zitiyongera gusumba yego bijyanye n'ubuzima bwa misi yose tubayemo bigatuma n'ingenzi zigabanuka zidashobora kuza ndatanga nk'akarorero nko mu gihe cya corona murabona corona ni kiza cyahitanye isi yose mwakiya gihe rero twamaze igihe kinininya dusa n'abugaye ikigo kuko nta ngenzi zigeze zibonekana cyane rero nizo n'intambamyi zose zatumye zishobora gutuma tudashobora gushika ku ntumbero yego izi ni impuzu z'igiti ni ukuvuga bwa bwenge biri muri urukurikirane rwa bwa bwenge kama bw'abarundi bwo kwitorera inyishu y'ibibazo baba bafise cyo tumubona bavuga bati ati twa tuzi nk'abanyamahanga bavuga bati twa tuzi ko mwambara impuzu z'ibikoko murico bari bazi rero ntibari bazi ko umurundi ashaka kwitorera nawe impuzu kugira nabo batoye koto rero bakavuga bati murabona ibyiyumviro barabasigiye ibyiyumviro byiza cyane byari kuba byiza namwe iyo mubibandanya mwameriyora kandi zari zifise n'amabara zari zifise n'amabara bakaraba amajipo bakaraba iki bavuga ati byari byiza ko namwe mwozikozemo amajipo moderne mugabo akaba ari ama-ecorse y'ibiti ati kuko nta na hamwe twumva ku isi igiti woshobora kugikuramo impuzu wewe ukambara ko avuga ati erega umuhinga kw'inosi umunyabwenge nushoboye kwitorera ibibazo wenyene bimuhanze akabitorera inyishu ati niwe munyabwenge kw'inosi ati mugabo urinze kwerekana ikintu wakopye ku wundi nta buhinga uri kurerekana nawe nta bwenge kama bw'iwawe uba ufise rero banezerwa cyane babonye ubwenge kama bw'abarundi hanyuma ni mangu ni ya mangu bakoresha imangu nayo yakorwa mu ki hari mangu bakora mu biti cyane bazikora mu mahembe y'inka
ihembe ry'inka. Okay. Nta yindi mashini bari bafise. Mu buryo bw'umutekano ahantu uko twahabonye hari ukuntu umenga ni kwibarabara nta ruja n'uruza cyane usanga ruhari. Mbega ntabwo bamura mugira ko umunsi umwe hashobora kuza nk'abantu bakiba ibikoresho biri ngaha hacungerewe gute? Murakoze cyane. Cyo ni ikibazo cyiza cyane kijyanye n'ibyo njejwe. Harimo mu byo njejwe cyane cyane harimo umutekano w'ikigo hamwe n'ingenzi n'ibyabo no gukingira n'ibyabo, hamwe kandi cya kabiri hamwe n'isuku. Rero ngaha murabona ni ikigo naho hadasobanije, ni ikigo kiri kwibarabara, ubwa mutekano urakwiye ku kigo hamwe n'umutekano w'ingenzi n'ibyabo. Uko bimeze ubwa mbere nta muntu yemerewe kwinjira muri iki kigo haba mu kibuga cy'imbere y'ikigo ataje ngaha mu kigo cy'iratiro atari ingenzi cyangwa adakora ngaha, ntiyemerewe. Novuga ni nka kujya ko mu ikambi ntiwinjira. Oya, ahameze kujya ko mu ikambi. N'uwihenze ngo arinjiye ngo ararenganye tumufata ko ari umusuma aje kwiba. Avuze ngo arihenze ararenganye dushaka kumufata ko ari mu bandi, kuko ngaha nta nzira zihari zirengana kiretse rirya barabara ryonyene. Rero uwihenze ngo arinjiye ngaha adakora ngaha tumaza ko aje kutugendera. Hamisha kabiri ndakorana hamwe n'abajeje umutekano, turakorana bari hafi. Hageze abangora ngaha ndabikorako bakabafasha. Hama n'icya gatatu ndakorana n'intwaro, kuko murabona n'ikigo kiri muri quartier hagati, kiri hariho abakijeje abagitwara novuga nka chef de quartier. Turakorana ku bijanye n'umutekano w'iki kigo. Rero si jewe jenyene ndaba umutekano gusa, ni ikigo cy'igihugu, ndakorana n'abajeje umutekano, nkakorana n'intwaro. Mwijoro hariho abanyezamu. Rero murumva ko ikigo gikingiwe, kandi nta muntu n'umwe turumva yaje kwiba. Oya, canke nta muntu turumva ko yabonye imiduga ngaho ngo araje kugira nabi ingenzi. Oya, ingenzi zije zirisanzura zigasubira inyuma neza mu babo n'ibyabo atankomanzi. Ubu n'ubuhinga rero kama bw'abarundi, ukuntu abarundi murabe namwe bashobora kujya kwironderera ubutare bw'icuma hamwe n'ubutare bwa nikeli. Mu myaka 2000 imbere yo kweza avuka niho umuriro waboneka mu Burundi. Umurundi ashatangura gucura no kubumba kugira ngo zango zitangure kubaho. None iyo atiba ko yari kubaho gute? Aya n'amasuka ya mbere batanguye gukora y'ikirundi. Uru n'ugwembe, ako kabugi tubona n'urukariha canke urugongo canke urutakare bimosha imishatsi. Izi nzembe ziva hanze zitaraza, mugabo ukomwa n'ukumwa uko rukoze kose mu mushatsi. Bagakora imbugita, bagakora ibikoresho byose bizobafasha mu buzima bwa misi yose n'iminwe atamashini igiyemo. Uno munsi turabona ngo metarusa Bujumbura kugira ngo ronke ibintu nk'ibi atamashini iciyemo. Mugabo no munsi urinda gucisha mu maindustry kugira uronke icuma nk'iki kiba giciye mu bintu byinshi gose ukakibonera hariya gikoroka. Ariko abarundi cyabimvira ukuntu dabaro biyumvira ubwenge buri hehe. Ubutare n'ibihongo vy'amabuye. Kumenya kwanza ubutare bashobora gukora mu byo. Wala ukuntu bamenye ubwo butare mu bihongo vy'amabuye byose. Kumenya ati kuba mu cyo. Bagaca bamenye ukuntu baja kubushongesha, bakabushusha, bakabushonga la fonte. Uko hajya ubutare bwose ni fonte. Bakabuminina bakabanza kubikibamwe ibicafu kugira ngo basigane icuma ciza. Barakoresha umuvuba. N'umuvuba bakoresha mu kwatsa bariko barashusha ivyuma. Ivyuma rero bimaze gushuha bagaca biha forme bashaka kuko kiba coroshe. Aha muri iyi mize hari ibintu byinshi.
ariko kandi hari abarundi benshi ahantu batarahashika batazi no kwanabaho. Mbega nk'amubwe murongo y'iki kigo mukora iki kugira ngo ashobore kumenyekana abantu baze kuraba baze kwiga kuri kahise kacu? Yego nakivuze murakoze. Ikintu cya mbere dukora turakorana n'ibigo n'abanyeshuri n'ibigo by'amashure kugira ngo urwaruka babandanye batuzanira urwaruka ngaha kubiraba na cyane cyane ari byo babaje kwiyibutsa ibyo bize mu ishuri. Nk'akarero ngaha Gitega ntanze akarero ka hafi turafitaniye partenariat n'ikigo bita Alliance Franco-Burundaise. Abo rero kiya kigo kirafise partenariat kandi nini n'amarise amashuri ari ngaha Gitega. Rero kenshi turakunda kuorganiza quelquefois ama événement turi kumwe na Alliance Franco-Burundaise kugira ngo bashobore kutuzanira abanyeshuri ku marise atandukanye, hanyuma tukorganiza ama activité ngaha. Mw'ico gihe n'abatari bahazi abanyeshuri ukamenya. Hanyuma ubwa kabiri naho kandi turakorana n'abajejwe n'abamenyesha makuru. N'abamenyesha makuru baradufasha kumenyekanisha kino kigo kuko twasanze burya abarundi badakunda ibintu byabo. Oya, abarundi ntibakunda ibintu byabo, mugabo twe dukunda iby'ahandi. Twe turakunda ibintu by'abandi bantu. Mugabo yaba ari umuzungu dufate akora ngaha, imiduga iba yiri gwitonze ngaho, ntabaronka n'abantu ntibabaronka naho bashira abantu kubera gusa bumva hakora umuzungu. Mugabo navuze ko igitigiri cy'abakuze ari gito kuba jeune kubana kugwaruka. Yego. Muca mwumva ko abantu bakuze atavyo bitaho cyane. Kandi abo barakwiye kubyitaho cyane kugira ngo bagaruke nabo bagende kubisigurira abana babo. Kumwe kera indero ya kera abasokuru abapapa bacu bayitwigishije twayigira kuziko. Twari bazi gusoma no kwandika, mugabo indero twayikura kuziko. Yego. Mu migani, mu bitito, mu bisokozo. Nibyo rero abakuze buno munsi b'abarundi bari twaduswe kugaruka muri ya ndero ya kera kakaranga kacu k'abarundi. Rero nuko urwaruka rwinshi niko ruza, mugabo abakuze no mu biharuro dufise ngaha haza abakuze bake. Mugabo biriko biraza, haraheze nk'imyaka 5 hariho ibintu tutatumenyereye na twebwe. Ubu dusigaye tubona abakozi ba leta cyane cyane muci bari organiza nabo nyene yo bafunze amashuri canke n'abandi mu bandi masektere y'ubuzima y'akazi bakiorganiza bakava nko mu Kirundo tukabona kuri mize ngabo, bakava mu Cankuzo tukabona ngabo. Twavuga tuti vyandi biriko biraza rero, bati twe twumvise two kwitemberera kumwe ko abazungu nyene, bati natwe twumva two kwizungurukira umva biriko biraza. Turabashimira cyane tukavuga tuti no kuri turiko turahinduka. Yego, kwavuga ati no bondi amahe 5,000 kwinjira ni amusteri imwe. Mugabo ndayarishe nkinjira muri mize ndahigira byinshi. Nari nkasoca ngenda nkabibwira abandi abo nigisha abo ndeze cyane no muhira n'abana banje nkababwira. Rero tano ko ariko birahinduka cyane, abarundi bariko baramenyera cyane nabo guhindura ingendo zo kumenya kuzunguruka kugira ngo bamenye icyo igihugu cyabo gitunze. Yego, aha tugiye rero mu bicura mucamona ko turi mu muziki mu nkino no muziki. Kera rero iki ni kibuguzo bakina kuko nta yindi jyo yari ihari, nta rundi rukino rwari ruhari. Ni kibuguzo. Iki kibuguzo ntibapfa kugikina, iki cyakinwa n'abakuru b'ingabo kuko iki mu kugikina no kuvuga wewe ni kifise 60 ubu ufise 32 utunogo 32 uni 32 hose muri 34. Wewe rero uratondeka izi bazitinege tutwirabura
rero icyo urubugu risigura izi ni ingabo ufise ku rugamba wewe uri umukuru w'ingabo uri kurakomanda ingabo ku rugamba muriko muragwana umwe afise 3 na 2 nawe afise 3 na 2 mwese murangaye wewe rero uri kurakina umu officier ni wewe uri uratondeka ingabo ku rugamba kugira ngo ntibaze kumarireko ukoresha tactique n'ama strategy ngira niyo mpamvu igisata cyo cari gikomeye ico gisigura we kibugu iki rero no ku rugamba bakoresha ikibuguzo bagenda bagitwara oya bakoresha ibinyene biga imbere yuko bagenda bakinye barakina tuzakenye gukoresha umukenyero imikenyero yo gutsinda urugamba kuri tere nico bita umukenyero wo gutsinda intambara nico rero iki cabigisha imikenyuro yo gutsinda intambara yo gutsinda umwanzi kuko umutsinze urabona ko umutsinze nta kantu nta ntege nimwe asigarana no kuvuga wewe abasoda bose urabumariyeho no kuvuga igihugu gisigara ta protection umwami acafatwa mpiri nta musoda nta ngabo nimwe isigaranye cyo gisigura cyo gituma wewe uteza guharura kwanza ugaharura ko umusoda umudeplacije batamurasa canke ubwiye utigenda nico gisigura no kuvuga uyu murongo wa mbere uyu murongo mubona ngaha iyi ni chandotire nico gisigura no kuvuga murasana gutya wewe udeplace binyuma baja udeplacije bakaja ku murongo iyi ni renfort ukura binyuma batwara imbere aba ni tirailleur izi ni tirailleur izi aba n'abatirailleur rero bakora inyuma uja kuranforosa imbere ico gisigura wewe ukarikiye nabi babakumarirako umwami bamufata mpiri rero iki cyabafasha cyane no ku rugamba akavuga ati kabugubugu ndabaguza bariko baragwana abakuru b'ingabo abakuru regeriye de chef guerrier bakoresha ikibuguzo kuri tere kabugubugu ndabuguza baravugana ndungikira umwe baramurashe ndungikira batatu genda kunuku cyo gisigura ni cyabafasha zari bikomeye tugeze mu buzima bwa none ndikijya bita jeu d'échec jeu d'échec mu cyongereza ni chess nico kimwe ni kibuguzo moderne yego muri izi ngoma zibiri ziratandukanye tumenyereye iyi nayo turafise uburyo butatu bw'ingoma bwawe mu Burundi hariho ingoma bita iyazo bwa mbere twakagenda niyo yerekana ubutegetsi kuko ico bita ingoma n'inganje icitirano benshi rero bibaza yuko ingoma ari ikibavuza oya ni symbole iyi ni symbole y'ubutwari ni ingoma ari ku ngoma ari ku nganje wala ni vyitirano benshi rero bazi ngo ingoma mu Burundi ngo gisigura ngo ikinyene ki oya ingoma ni pouvoir rero bayivugije byasigura donc symbole de pouvoir symbole de la monarchie de la royauté nico ingoma isigura symbole de la royauté à l'époque kwa bwoko butatu rero izi ngoma hariho kagenda ariyo yari symbole nico cari novuga ingoma nkuru hagacakurikira rukinzo iyi nkine rukinzo isigwa na mwambusa yari rukinzo rukinzo niyo yari horloge y'umwami no kuvuga agiye kwibaka canke agiye kuryama barayivuza ko hageze kwaja kwibaka canke hageze ko yibambura hajya amasaha 11 kugira ngo baritegura baroga yambare yari ingoma yumviriza gacha yibambura canke ikirimba gitewe bavuza rukinzo kugira ngo abene igihugu baze gutabara nico gituma ahagiye hose rukinzo baragendana donc iyi rukinzo niyo kuva ijya myaka yose iyi niyo kuva kuri mwambutsa bangira icenge iyi nayo izi ngoma nazo bazivuza ku munsi mukuru w'umuganuro ku munsi mukuru wo guhezagira imbuto yego izi nizo ku munsi mukuru bavuza mu 11 itariki 25 z'ukwezi kwa 12 izi ku munsi w'umuganuro cyabumviza uwo munsi mukuru nabo iburaya hanze baba bariko bahimbaza Noel cyawumvira ukuntu mu Burundi iyo coincidence twemva twaba dufite umuganuro nawe akaba voilà kwari guhezagira voilà nabo bariko bahimbaza umunsi nyene le 25 décembre hanyuma yego
muri rusange ni zari ingoma bwoko bw'ingoma zitatu kagenda kinzo hamwe n'izi ngoma zisanzwe bavuza ku munsi mukuru w'umuganuro hanyuma iki naco cyerekana ingoma kubera iki umwigeme atavuza ingoma kera umwigeme cyarazira ko avuza ingoma be n'ubu murumva ko biri muri ka karanga kacu sakaranga k'abanyamahanga n'akiwacu kandi akaranga ntikazimangana naho imico yova hirya no hino iza gufuta imico y'igihugu mugabo hariho imico y'igihugu itavaho naho vyogenda gute muca mubona yuko rero ibihimba bigize ingoma bisa n'ibihimba bisa by'umwigeme ariko kandi n'ubu hariho abigeme bidoga bavuga ko babanza kuvuza ingoma kandi babikunda ni kwa gutakaranga no kutamenya biri muri bimwe tureko turavuga byo kutatembera kuko udatembera ntumenya gutembera bituma wunguka byinshi umenya abantu ukunguka ubumenyi bwinshi ukamenya n'intara n'ahantu uvyungukiramo kubera abarundi rero banka kudepansa amahera ngo ntaze 10,000 ngo kuva Gitega gushika Bujumbura ngo ni kure fumandanwa inzoga umva uwo n'umuco atari uw'abarundi abarundi bamye bagenda n'amaguru gushika mu Buganda bagiye kurondera ubuzima n'ubumenyi manamba natwe rero twateza kugumana uwo muco gutembera rero nko usanga kabivuga nkaha no muri mize usanga ataranahahonyora niwe cyo usanga aza gusigura isiguro zitarizo kubera nawe ataransaye musigurira neza mugabo abantu bose baje ngaha mu kiki ciratiro iki kibazo c'abakobwa c'abigeme kijanye no kuvuza ingoma bavaho banezerewe nk'akarero n'abamisi baheruka ngaha naki basiguriye neza bavuze ati kuva tuvuka nitwebwumva ko ari uko bimeze ati bwa bandi batubwira ibitari vyo je nababwiye nti burya twebwe mu Burundi indero mwigeme yamyeho abarundi bamye bigishiriza mu migani mu bitito mu bisokozo umurundi ntiyandika ko ntiyazi gusoma no kwandika kandi abandi bagatahura umwigeme yamye arinde hamye hariho umukobwa ntasimba urugo abagomba kurugwa inyuma nta mukobwa agira gute yurira inzu donc nibi byose biri muri wa mukobwa ntasimba urugo wa mukobwa ntiyurira inzu biri kumwe byose biri muri yandere umwigeme wo hambere muti kubera iki none bababuza gusimba inzu nta kimwe naho yari gusimba kuyurira ntaco yaba ubwo rugo nahari kugomba agasimba gatanu nta na kimwe yaba yagaruka ari wa wundi nyene mugabo hari ikindi kintu kitari ciza caca kiba kitamuhesha iteka akarorero ntibabashira no mu ngabo mu bageriye hariya ntibabashirayo abigeme n'abagore no mu ngoma kandi ntibabashirayo no mu ngoma naho babashirayo ntaco vyari kuba nta nico bari kuba ari nk'abandi mugabo hari ikindi kintu kibi caca kibakura kwiteka icambere murazi ko kera tamputu zari zihari nta n'amasuvete marahari murabyo kwari kubabuza guhena mu gihe umwana w'umwigeme ariwe baba bazeye ko inkwano la dote umwana w'umwigeme yarakobwa umwana w'umwigeme yabayeho arezwe ubuntu yakobwa inka nyinshi no kuvuga cyaba ari iteka kuri we no ku muryango rero agiye muri vya bikorwa byo kurira inzu agiye muri vya bikorwa byo kurira inzu muri vya bikorwa byo kuvuza ingoma muri vya bikorwa byo guhenera abantu afete nuko cyo tumara bacavuga bati no ingoma n'umukobwa nyene kirazira ko anakorako kubya abakera bavuga bati wishe umuserebanyi usanganye uko yahise kwa kubuza urwaruka ntirubandanye rumenya gukorakora ibintu byo kwica kuko wishe umuserebanyi ejo zokwica umuntu bati rero ukisha umuserebanyi uzosanganye kofye twese dukurana ubwo bwoba ko nyene nibi rero yomwe ntumbero yo kubungabunga la dignité novuga la dignité féminine nico rero bavuga bati umukobwa ntavuza ingoma nico navuze n'uyu munsi naho umukobwa no munsi muri ya mico yacu bo bemera kuvuza ingoma mugabo hariho akantu bavuga bati bajya abakobwa murabaraba neza nta ndero bafise murabaraba neza bajya n'abamaraya bajya nta mukobwa yiyubaha
aja muri birya kubera uno munsi mugabo haje amadiri umva imico igomba gutakara y'igihugu kubera amadiri gusa uhemukira igihugu kubera amafaranga kubera amadiri n'abavuga bati dushiremwo twigira iburaya mugabo bakurikira amahera bariko bakurikirana akaranga n'icyubahiro cyabo yego hari ibikoresho byinshi cyane bya kera hariho bimwe bikiri mu mihana y'abantu mbega ibyo bikoresho muhora muja kubisaba nko mu mihana muhora muja kubirondera yego bigaca bishika ngaha gute mbega barabibaha byoroshe cyangwa nabavuga ati je iki ni sekuru ya kinsigiye sinshobora kugitanga murakoze cyane iki kigo ntikijeje kwerekana gusa ibikoresho mugabo kijeje no kubirondera iyo biri tukabizana kuko turabisubiriza ibindi byamenetse kuko birashobora guhura n'isanganya rero tudafise ibindi tugisubiriza cyazi bingorane ibi bikoresho bihari ngaha navuze ko bimaze imyaka 78 mwumva ko bimaze igihe kinini biri fragile gose ni ngombwa yuko rero iki kigo mu mamisyo kijeje no kuja gukorekta kurondera ibindi bikoresho mu gihugu cyose kibikura mu mihana kugira ngo abarundi batabitahura batabizi bataza akamaro kabyo ntibabiturire nahanze akarorero mu mwaka uheze muri 2023 harabaye isekeza ryo kuja kubirondera hagati mu gihugu mugabo ntihari mu gihugu cyose habonetse uburyo umuntu arasaba uburyo abagira neza UNESCO yari yatanze uburyo bwo kuja kurondera ibindi bikoresho mu gihugu twashoboye kubironka mu kubironka rero bigenda gute turaca ku nzego zirongoye igihugu guhera kuri buramatari arongoye intara gushika kuri ba mustanteri nabo tubabwiye nabo babimenyesha bene igihugu barongoye hanyuma bakavuga bati umunsi munaka itariki niyi uzo afise ikintu iki igishoboka cyose azi azokizana ku ikomine rero abanyagihugu tubasanga ku makomine babizanye mugabo mwayena ko ntashaka guheza kuri gusa oya tubagurira uko buryo bwabonetse nabiduha ku buntu turabibagurira hanyuma tukaca tubikorekta tukabizana ngaha tugahita tubishingura tuhariho reserve ubushinguro tuca tubibikamwo hanyuma kw'ico kibazo nyene c'ibikoresho nkabagarutse ku muco mwiza tutariko turanezerwa sinzi ko ari ukutamenya canke ari ugukenera inyigisho twambise ko hariho nshatse gutera kamo na Eklezia Katolika twambise ko hariho mu ntumbero yawo bihaye kuja kwegeranya ibikoresho kama vyakoreshejwe n'abakera bakabiturira abakristu bakavyegeranya hanyuma kwiparuwase hanyuma umusaseredoti akabiturira ni bya bikoresho dukeneye vyacu kuzana ngaha muri mize harimo ibirezi harimo inyerere n'abaciriyemo ivyo bikoresho boba babiturira bavuga ko babituririye iki uno munsi muca muvyumva neza ko umukristu atunze ikirezi muhira yemerewe gutunga umusaraba beri ishapure rero nk'uwihenze akabika ikirezi canke inyerere mu nzu baca bavuga ko ari igiheko babiturira bavuga ko ari ibiheko ari ibintu by'abakera bidahezagiye ko hakenewe umusaraba gusa n'ishapure rero bakubonanye ikirezi igihete bakubonanye ikibutibuti rekoriye rebiju ivyo baca bavuga bati ibi ni bimwe vyamara abana mu kibano n'amahembe atunze rero baca bagiturira kugira ngo iyo kominote igira amahoro akaba gisohoye atamuntu umwe akizi canke bwakibona mugabo we bavuga ati je ntunze ubutunzi kama bw'igihugu ndafise ubutunzi kama bw'igihugu buri mu nzu ntihazobura umunsi agisokoroye rero kubera ubwoba kandi ari no mu kirisu gaca gishikiriza bagaca babiturira inkongoro
niyo ari bibero traditionnel nk'abantu bakabonye acavuga ati iki nico carimo amahembe umva baca bagiha umuriro mwiyo ntumbero rero murumva ko turiko turahomba cyane tuzohava dusanga ibikoresho kama vyacu cy'u Burundi bitwerekana akaranga k'igihugu kama byaramaze kuzimangana mu gihugu atandi hantu tuzosaba kubironka yego mu byo kwemera gusenga uko ntabarundi bemera voilà aha rero no konto abarundi bemera kera mbega bemera Imana gute Kristo ataraza ivyo no kwita evangelisation le christianisme abamissionnaire bataraza bera n'abarundi bobo bari bazi Imana cyane bari bazi abarundi bari bazi Imana neza kuko mu karanga kacu navuze ko akaranga katazimangana abarundi bamye bemera Imana imwe twamye turaba monotheiste mu kinofunofu igihugu cyose nord sud west est nta muntu undi yigeze asenga Imana nyinshi nta muntu undi yigeze asenga igikoko abamissionnaire bera baje basanga abarundi basenga Imana imwe rudende kuko nakarorero nawe mwiyumvire abarundi bagiye kuryama hageze kuja kuryama barasigangwa amazi y'Imana mu nkono Imana yaza gukaraba ntiyabirikira rema ata muntu numwe abigisha umva ko bari bazi Imana imwe rurema Imana imwe rurema mu kuyisenga mu kuyihimbaza baca ku muntu no kwituma intermediaire bamwita kiranga nijya foto mona ujya yicaye hajya akikujwe n'ibishego vyiwe ibishego vya kiranga nijya foto mona hajya foto ya kiranga hanyuma akabashikira ku Mana sibo bo bamushikiriza amaturo ibibazo hanyuma nawe akabishikiriza Imana nayo ikazobishura mu nyuma rero niho mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo itatu gutyo bace bahindura kiranga baca bamusubiriza n'umupatiri umumissionari yera abarundi rero baca bandanya bashikiriza bya bibazo wa mumissionari yera muri ico gihe kiranga nawe byaciye bigenda gute baciye bamwica oya ntibamwishe baciye batangura niho evangelisation yari itanguye gukomera baciye batangura kuza baca bifuta babihagarika kuko baca bavuga bati bobo baca baza bafuta ibyacu baca bazana bishasha by'iwabo mugabo intumbero icumviro cyaguma ari cyakindi nyene mbega imbere yuko evangelisation yiza kubandwa vyaba muri uwo mwanya vyaba misi yose canke bari bafise imisi baja kubandwa nko nimba baramutse baja kubandwa babandwa mu gitondo saa sita canke ku mugoroba cyane babandwa ku mugoroba babandwa ku mugoroba baja hamwe kiranga n'ibishego vyiwe mugabo sinzi ko kubandwa no kwatigwa arico kimwe kuko hari mu byo kwatira kiranga kuko no munsi avuga ati kwatira umusacerdote iryo jambo ryamyeho nabo nyene barati donc kiranga ntiyaguma rumwe oya bari benshi baza baratigwa je nagira ngo numwe oya baratigwa kujya n'abakozi barabakozi b'Imana baguma batigwa ari benshi yego tubandanye none kugira kiranga bamutore barabiki ni ibintu birebire kiranga kugira bamutore si bo banamutora muramwumva ko n'uyu munsi abakozi b'Imana bavuga bati twaratowe nabo nyene baratorwa mugabo ntibatorwa n'umuntu oya nkuko n'uno munsi umukozi w'Imana pastor cyangwa ipatiri si abantu bamutora oya atorwa n'Imana kugira ngo abe umukozi wayo cyo tumuzokumva ko kajambo kavuga ngo twaratowe twaratowe n'amajambo biraguma garuka na kera rero niko byaba bimeze baratorwa hama bakatigwa sore wese yari yemerewe kuba kiranga ni nkuko kandi n'uno munsi atari wari we wese usanga abo umukozi w'Imana baratorwa hama bakatigwa rero ico gihe
kiranga mukuru yari bifise amaversion menshi yo kiranga yadukanye. Kiranga version ya mbere yari umuhigi mukuru, abandi indi version yavuga ko ari umwami bagiye kuhiga kuko abami barahiga kera. Impongo agiye imvura iguye, aja kugama munsi y'igiti bita umurinzi. Hanyuma aravye nabi kwera imvura yabaye nyinshi, impongo imuca inyuma ikimuzibura ihembe mu mbavu. Kiranga carahwera. Kiranga amaze guhwera rero abarundi baci bamudiviniza. Bacamudiviniza bacabona bati uyu muntu yari intwari ameze ukuntu bacabona ko novuga ko bacamugira nk'umweranda. Bamugize umweranda. C'est un homme divinisé. Rero kuzogaruka akitwa Kiranga yarafatwa mu muryango nk'uko ari mu kibano nk'abandi. Uwo muntu yarafatwa n'ingwara. Amaze gufatwa n'ingwara ikamufata agugumizwa kujya kurwaye intandara. Amaguru murabona umuntu agwaye intandara kuntu afatwa. Hamare nyamuntu bagacamuterura bakaja kumubaza umupfumu babaze iyo ngwara ko ari ingwara y'ikirundi ari bitega canke amahembe bamurungikiye abarozi. Umupfumu rero niwe yavuga ati burya rero yatewe n'intezi za Kiranga. Uwo muntu rero bacamwatira. Niko byagenda. So umuntu banoma ngo we ngo baye ngo Kiranga oya, yatwegwa n'intezi za Kiranga original. Mukumwiza yamwinjira kugira ngo nawe abandanya wa murimo wiwe, wa murimo wa Kiranga. Nkuko none munsi n'abakozi b'Imana bavuga ati si twebwe twinjiwemo na mpwemu yera. Kugira ngo umukozi w'Imana uratorwa na mpwemu yera hama bakakwatira. Mugabo se abantu bakunoma mu isoko ngo umukozi w'Imana wewe. Murumva ko hari hisano ryari rihari kuva kera nuno munsi. Yego. Iyi mize nibyo mwatubwiye maze igihe kinini. Mbega nta mugambi uhari yo kwagura canke nko gusanura mu bisanzwe mu majambo make? Yego, murakoze cyane. Murabona ko iyi mize ni nto. Murayibona nico kibazo dufise, iraga. Mize iraga cyane, turaronka hagiye turonka ingenzi nyinshi nkaha muci. Cyane cyane ugwaruka nyeshure. Bikanka tukabura ukuntu tubakira. Kubera agasare dufisemwo dutemberezamo ingenzi ni gato cyane. Ntigashobora kwakira abantu bashika 50 carimwe. Nabo rero hari igihe hashaka kuza n'ijani na 50. Bigaca bisaba ko tubacamo gutatu. Muca mumva rero imigwi ibiri banza kuguma hanze. Habari muci, habari mu mvura ni kibazo. Nico gituma rero mwiyo ntumbero hariho umugambi mwiza cyane wo kwagura no gusanura iki kigo ciratiro. Umugambi wa leta n'umugambi wa leta ufashijwemo na princesse n'umuganwakazi Esther Kamatari. Uwo mugambi rero twese turawiteze kugira ngo bashobore kwagura iri ratiro rije no ku manorme ahuye n'ayandi mamize kw'isi. Kuko ni ntonya ntikwije ibitigi ibisabwa neza kugira ngo ije ikwize amamize international yandi mamize ari kw'isi. Turindire rero uwo mugambi kandi turawizeye cyane ko turazi ko n'ivyigwa bigeze kure. Ego nawo n'umwuga wo kujisha ya myuga tuhamagarira ugwaruka kuko uno munsi ntushaka kuvuga ngo ndakenye kandi abantu bagicura. Ntushaka kuvuga ngo ndakenye kandi abantu bakijisha. Ibi byose ubishoboye baguha amafaranga. Barajisha ininderuzo bifashisha. None umuntu agwaye canke apfuye bamudeplasa gute? Inderuzo y'abagwaye hamwe n'inderuzo
zarerura abami bazita maceri. ndetse yabera abami n'abaganwa bagendera mu maceri. nani yagiriyemo umuganwa bita bigaye impunzi w'imwaro. bigaye impunzi w'imwaro. Shasiga ngaha mu 47. Yego. Mu kurangiza nagomba nk'akajambo ko guhanura ugwaruka. Kenshi murabona ugwaruka aho tugeze, murababona ku mazo social, benshi bariko barirukira iyindi mico. Nabo mubabwira iki nk'abantu musanzwe murongoye ikigo kandi musanzwe mushinguye ibintu byinshi ndangakaranga ngaha? Mwakoze cyane. Navuze ko mu byo kijejwe iki kigo cyane cyane ari gukomeza kwibutsa no guteza imbere imico kama, imico runtu, imico ndundi. Apana imico Uganda cyangwa imico Kenya, imico runtu, imico ndundi y'ikirundi. Kuko kugira ngo umuntu azobe umuntu agira icyo avuyemo mu Burundi, bavuga ati indero iva hasi. Indero iva hasi, indero iva ku ziko. Barakunda kuvuga bati naka ntiyarezwe. No kuvuga ku isi yose aho ugiye abantu barakujija. Bacabona kahise kawe iyo wakuriye niyo wavuye. Twe rero mu Burundi turafise indero runtu, indero ndundi itandukanye n'ibindi bihugu. Iki kigo umunyeshuri wese aje ngaha abaje kwiga, navuze ko gifise uruhara rudasanzwe mu kugwanya iyi mico mishasha iri kiraza tutamenyereye bivaye n'amarezo sosiyo iyi si tugezemwo. Iyi rero ibika imico kama, imico ndundi, imico indero runtu. Rero gwaruka shatse ko kurutera akamo, ndabasaba guhurumbira kuza kuraba kino kigo. Ubwa mbere babaje kwiga ibyo bize mu ishure, bakabaje no kuhigira indero runtu, no kuhigira imyuga, kuko turafise imyuga kama y'u Burundi ariyo yatunze abarundi kera. Bariba ko nta wundi muntu wari bafise ku isi ashaka kuza kubereka ukuntu ukuntu bashaka kwibesha. Rero n'ugwaruka ruje ngaha turabereka turabereka imyuga ibenspira nabo kumenya kwibeshaho, kumenya ukuntu bashaka kwibeshaho bonyene, bakitorera imigambi bonyene yo kwibeshaho. Kujya kera abarundi basokuru bacu kuko nakaranga bamenya ko mu karanga k'abarundi ntakorera amaboko. Oya, ugiye mu bindi bihugu uzamva bakubwira ngo twe ntiturima, twe tugira gute. Oya, umurundi yamye umuntu yibako kuva kera kugira yibesheho. Ngo udakoze ntakarye. Udakoze ntakarye. Niwo mugani w'ikirundi. Rero baje ngaha turabereka ukuntu umurundi ataciye no mu ishuri imbere wanashima ukuntu bari bibeshejeho. Ahanini muri rusangi twe twerekana ubuzima bw'umurundi wa kera, ukuntu hari yibeshejeho ata wundi munyamahanga araza mu Burundi kumwereka ukuntu yobaho. Rero ugwaruka turarutera ugwamo tubabwira tuti murabona ukuntu abarundi bari bibeshejeho, baracura bakajisha bakabaza bo nyene bakitorera inyishu z'ibibazo bibahanze kugira babeho ata wundi muntu abiberetse. Tukababwira tuti burya ico bita karanga si ibintu umuntu yiga mu ishure. Oya, akaranga kava ku muvyeyi kaja ku bana, ni transmission du père au fils. Cyo gituma bavuga ati akaranga k'abarundi en général abarundi bameze uko, canke abakenye bameze uko, canke abazambiya bameze uko, bataravyume mugabo baraba muri rusange. Natwe rero mu karanga k'abarundi kuva kera n'abarundi bamye bakora kandi bakoresha ingufu kugira ngo bibesheho ata wundi muntu bafise abasahiriza. Turabatera kamo rero yuko bo kwikuramo imico mishasha. Iyi mico mishasha irica, ntayishikana umuntu atari kumuhezayo, niko no bivuga. Bagaruke ku mico ndundi y'ikirundi, harimo no gukora kugira ngo umuntu yiteze imbere, gukora cyane cyane atakurira amaboko ngo naka ngo azomfasha kugira ngo jewe mbeho. Oya, twe rero ngaha birimwe mu byo twigisha ugwaruka, tuberetse duhereye ku myuga yatunze abarundi
kugira ngo bateka umutwe, ivyo bita guteka umutwe. Mu Burundi n'umuntu ateka umutwe kugira ngo abeho. Ahubwo abandi barundi nabo bagakenera kukwigirako, abandi bagakenera kukwigirako kucukoze. Bamwe novuga ba maboko uzona bakopya kuvyo wewe wakoze, kiciyumviro watoye nabo baca bakopyako. Rero n'iki kigo rero biri mu vyo twigisha urwaruka cyane, kwibako, guteka umutwe. Yego. Ngo murakoze cyane. Ngarutse gatonya murambabarira. Nta kibazo. Navuze nti iki kigo kigwanya imico mishasha. Iki kigo kigwanya imico mishasha. Imico mishasha ituma twibagira ico turi. Tukibagira ugaca usanga umurundi ntacifata nk'umurundi, umurundi ashaka kwifata nk'umunyamerika atari umunyamerika. Rero umunyamerika kumara umunyamerika ntahinduka. None we kubereke adashaka kuza kwifata nk'umurundi. Twebwe tugashaka kwifata nk'abanyamerika, kwifata nk'abafaransa, kwifata nk'abashinwa, kubigana. Twe dushaka kuba mu buzima bwo kwigana. None tumaze kuja mu buzima bwo kwigana twere ntaco dushoboye. Cyavyerekana ko twebwe cyane dushoboye. No kuvuga iki gihe turimwo haje ubu buhinga ngurukana bumenyi, ibi bita amarezo sociaux. Ibi bintu ntaco bizoshikana gwaruka gubu, nta namwe bizoshikana. Kuko nta nyigisho ziteza imbere igihugu ziri ku marezo sociaux. Inyigisho zigisha iterambere, indero kama, indero runtu, ni ibigo by'amaratiro. Kuko ibi byose birahari mu bihugu byose, si mu Burundi gusa, aho zoja ku isi yose uzobisangaho, kandi hose bavuga bimwe. Berekana ubuzima bwa kera cyane gose umwene gihugu w'ico gihugu, ubuzima bushasha moderne utaraza. Novuga la créativité, le savoir-faire traditionnel. Niko karanga rero ku Murundi ko kubaho yibako. Guteka umutwe. Yego. Katera kamaro go gwaruka guteka umutwe. Ntibishinge ngo ejo ngo bizungo ngo bizogenda uko. Oya. Abavyeyi baratureze, amashuri barabarihiye, ubu haba hasigaye ko nawe wibako. Tuzosaba kuja gusaba isabune umwana umuvyeyi, nk'akarero je nawe babwiye ngaha ugwaruka niko ndabasigurira. Bishoboka gute wahejeje amashure? Cyo tunavuze ko ashugwaruka rwinshi kandi ko turadukeneye, ko nibo turadukeneye kwigisha. Bishoboka gute uhejeje amashure? Ugaca uvuga uti je ndabuze isabuni, ukagaruka gusaba isabuni papa canke mama. Kandi hariho inkoko kujisha intaro, inkoko, ibisimbo, ya myuga basokuru badusigira n'uyo munsi iracariho. Kandi ugurishije iyo nkoko canke igisimbo uri 2020 cyangwa 30 uronka. Hama rero ugaca usanga bareza amaboko ngo barindira ibizova mu ijuru. Oya, nta bizova mu ijuru utabirondeye. Nuko murakoze. Ni Burundi bwa kera cyane, le Burundi préhistorique. Kuva muri kera kahise ka kera, ukuntu abandi nabo bari babayeho. Aha muca mubona hari mu myaka y'ibihumbi 40. Avant Jésus Christ. Imbere ko Yesu Kristo avuka, aho bukeye siho barara, aho bukeye bwaca bagenda. Bakoresha amabuye mubona aya masangowe, aya marupemba, n'aya mabuye de pierre taillée, aya mabona ngaha. Nizinzo mbuga itaza bari bafise. Bishi gikoko bakibagisha amabuye nyene. Ntibari bwatora umuriro ngo bashobore gucura. Mugabo tugeze mu myaka ibihumbi 3 ngaha, niho baca batangwa gutora umuriro, baca batangwa gucura. Baca baguma hamwe rero, baca abasedantere baguma uruhande rumwe. Mu butari nibwa bakoresha murabona ko harimo nikele, hakabamo na fer. Nikele na fer rero baca biteranya. Bari bazi ko nikele ari metale iri très léger kandi iri fort. Nikele bari bazi ko iri fort kandi iri léger. Niyo baca bateranya na nikele kugira ngo ibikoresho bakuyemo bihwahuke, bibafashe muri manipulation. Nk'icumu ushoboye kuritera a 30 metre kandi ari icyuma, haba harimo nikele kandi ntiripfunike.
rishitse hasi ntirivunike. Bari bazi ubwenge ata muntu n'umwe yabihereye. Nico gituma rero mubona aha dufise ubutare bubiri bwa nikel n'icyuma uko nibwo bari bazi gusa. Ibi vy'imijumbo ibindi nivyo ntavyo bari bazi. Ico gihe rero ingo umuntu atangwa kubaka inzu. Menage ziba ziravutse, ingo ziba ziravutse kugeza uno munsi. Bari mosha n'inyimosho zigezweho no munsi. Mari kidding bakagira ubusage amadrede. Novuga ko rastafarisme itangwereza ne 1975. Nezo tangwe kumenya ikintu bita rastafarisme. Mugabo tukabarabira ku madrede bagaca barangwa n'ubu busage ku mitwe. Nuco yumvira ninde yinspiye aba bantu kugira ngo agire ubusage ku mutwe. Sesa. Ariko ubu hari abarundi iyo umuntu afise ubusage baca babona ko ari ibindi bintu bamuhindi shusho kandi mbona biri mu mico n'akaranga by'u Burundi. Nivyo namye mvuga nico gituma abantu bateza kuhaca kugira ngo natwe tumenye akaranga kiwacu. Aba babivuga s'abarundi kubera ya mico yacu no kutamenya byatitutse hajemwo iyindi mico ivuye mu bindi bihugu baca babiha izindi siguro zidahuye nuko natwe mu Burundi tubizi. Nico bituma twavuga tuti abantu benshi boza kugendera kino kigo kugira ngo bamenye batahure imico yacu n'akaranga. Kugira ubusage ku mutwe biri mu karanga k'abarundi nta ngorane irimo. Mugabo no munsi bakona bacakona ko umuntu w'umuntu wa rumogi ko abantu wa rumogi abarasta ko aribo bagira amadrede ku mutwe. Twe biri mu karanga be no kwambara inyerere de chevier zijya mubona bambara ku maguru abigeme n'abamama kwambara inyerere chevier mu Burundi nta ngorane biri mu karanga kiwacu kwari gushaza. Ariko evangelisation yarabikuye. Voilà. Evangelisation yabikuye gute? Bamaze Katolika imaze gushinga imizi bace babuza abarundi kwambara amabicu. Babagiriza ko ari ama objet rituel. Ala place y'amabiju baca bambika amashapure. Batakora y'ishapure ntiwinjira mu gusenga. Wambaye ikindi kintu cyose ku mubiri cyaba ari cya kiranga. Rero mwico gihe abarundi baca biheba wemera kubatizwa wambaye ishapure. Abarundi rero baca baheba ibikoresho kama abarundi bakoresha mu gushaza mu kwishariza. Tusha tubivamwe uko murundi baca mwambika ishapure nyene gusa niyo yari yemerewe kwambara bibuti, kwambara inyerere, ubunyangari mu nda. Ibyo byose byaciye bihagarika Kiliziya Katolika bihagaritse mu kubisubiriza n'ishapure. Murakoze cyane. Tubashimire ku mwanya mwiza. Ego tuzonagaruka tuje kuraba aho ibintu bizoba bigeze twabaze kandi ko hariho evolution kuva uyu munsi no gushika igihe tuzogarukira kuraba. Karibu cyane gose. Iki ni kigo ca bose kiguma cugura imiryango tuzobakira. Murakoze cyane. Wakonza BTV tuvuye muri Musée National de Gitega tuvuye ku visita. Mwumvise byinshi batubwiye. Abajene ugwaruka murahawe ikaze muze mutemberere Musée National de Gitega muzomenya byinshi mutari muzi. Je mvuyeho nize byinshi cyane murumva kuva ku mutwe kuva he ingene abarundi biyunguruza cyangwa ingene abarundi bafungura ingene abarundi babayeho. Ibyo byose mwumvise ko bagira dusigurira bimwe ingene abarundi baca imanza byinshi babidusiguriye. So murahawe ikaze namwe rero muduze kuvisita kino kigo mwungura ubumenyi. Tubasaba kuba mudukurikirana nka BITV kuri YouTube channel yacu, Instagram, TikTok, hose turahari. Turabakunda cyane. I was extreme, I was hosting nk'isanzwe. Turabakunda cyane. Ciao.